kuko twasanze mwebwe abenegihugu mubimenye, mwebwe abenegihugu ni mwebwe babose bacu, muravyumva, ni mwebwe babose bacu. Aha hakaba hari muri zone Rugazi, komine Kabarore, intara ya Kayanza, aho buramatari w'iyo ntara aho yararamutse aremesha ikiganiro ku benegihugu bo muri zone Rugazi na zone Kabarore. Mwomenya ko izo ngendo yariko azikora mu mazone yose agize iyo ntara ya Kayanza mu ntumbero yo kwegera abenegihugu kugira amenye ibibazo bafise, yumve n'imyitwarariko yabo, eka ndetse yumve n'iryo bagona, gutyo abonereho no kubaha intumbero ya leta nkozi, leta mvyeyi, na cane cane ifatiye ku ntumbero ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Varisto Ndayishimiye, ko umunwa wose uronka ico ufungura, eka ndetse n'umufuko ukaronka amafaranga. Kandi ngo iryo terambere ntitworishikako mu gihe abenegihugu batoba bahimirijwe kuja ku kivi kugira turwanye inzara yo mwasi w'iterambere. Musitanteri wa komine Kabarore mwijambo ryiwe ry'ikaze yaramenyesheje ko abenegihugu bo muri komine arongoye babanye neza mu budasa bwabo. Rero nyakubahwa amatari w'intara nziza ya Kayanza, izone ya Rugazi mwagende nkuko maze iminsi mubigira mu yandi mazone yose agize amakomine atandukanye mu ntara ya Kayanza, ni zone imwe mu mazone atatu agize ikomine ya Kabarore. Izone rero nayo ubwayo ikaba ifise imitumba 8 mu mitumba 37 igize ikomine nziza ya Kabarore. Aha rero mwahereye muri zone ya Rugazi, nkuko muriko murabikora mu masaha kurikira, ndazi ko muca mugendera zone Kabarore, hanyuma zone jene nayo mukazohava mubamenyesha umunsi muzobagendera. Mu mibano kandi nabamenyesha yuko abenegihugu bo muri komine yacu nziza ya Kabarore nabo muri zone ya Rugazi barimwo babanye neza mu budasa bwabo, mu migambwe barimwo, mu bwoko barimwo, no mu bitsina byabo, abagabo n'abagore babanye neza muri rusangi. Ariko naho sinoreka kubabwira yuko ejo nabonye umuntu w'Irugazi anyitura avuga yuko hari abantu bariko barashaka kumutoteza ngo yoba ari umurozi. Rero nk'umuvyeyi mwaba mwatanze impanuro, aha nkasaba yuko naho nyene mwahaduhera impanuro uko musanzwe mubigira, kuko murumva yuko umutekano w'uwo muntu nawe nyene ucuhungabana. Mwico gihe ico nje naciye natekanije yuko mu ndwiza nzoca nduga hano, uwo muntu no ku mutumba nyene duhagazeko, nzoca nduga hano muri no zone gakoranya inama n'abenegihugu kugira ngo duce burundu ivyiyumviro bene ivyo, kuko ivyiyumviro bene ivyo birasambura ntabwo vyubaka. Rero mu magara y'abantu naho nta kidasanzwe, malaria iraboneka rimwe rimwe, ariko sinovuga ko ari kiza, nta covid iriho. Abenegihugu bafise amagara meza, uwo bishitse nawe akagwara iyo malaria acaza kwa muganga akaronswa imiti, agaheza agaca asubira ku kivi akabandanya kwiteza imbere. Ego nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Kayanza, nuko muri make nababwira uko komine Kabarore mwateye iteka imeze. Nkaba rero nongeye kubifuriza kumererwa neza umwanya wose muza kumara hano muri no zone, umwanya wose muza kumara muri komine ya Kabarore, muza kuvira hano mukaja mu kindi kibanza, muze kumererwa neza, muze kwiyumva ko muri mu bana banyu babakunda kandi babakirana ugweze. Buramatari w'intara ya Kayanza aratumenyesha intumbero y'ingendo batunganije mu mazone yose agize iyo ntara. Intumbero ya zino ngendo kugira ngo twegere abenegihugu, twumve abenegihugu iryo bagona, turabire hamwe ico bakeneye, twumve ingorane zibahanze, hanyuma tubaha intumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, na cane cane intumbero ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Varisto Ndayishimiye,
yuko umwenegihugu wese umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Ivyo rero kugira tubishike ko nuko duhimiriza abenegihugu kuja ku kivi kugira ngo turwanye inzara, tuje ku rugamba rw'iterambere, ubwo urugamba rurongowe na nyine icubahiro Kizigenza Sebarundi umukuru w'igihugu cacu. Nico rero kitushikana mu mazone yose. Uno munsi tumaze kugendera amakomine atari make, batanguriye muri komine ya Rango igizwe n'amazone 4, tubandaniriza muri komine ya Muhanga igizwe n'amazone 3, tuca tubandaniriza muri komine ya Butaganzwe igizwe n'amazone 3, tubandaniza muri komine ya Matonyi igizwe n'amazone 4, hirya ejo twiriwe muri komine ya Gatara, ejo naho twiriwe muri komine ya Gahombo. Ubu naho nko mwabibonye twazindukiye muri komine ya Kabarore muri zone ya Rugazi, kandi mu kanya tugira tubandanirize muri zone ya Kabarore, hanyuma tubandaniriza muri zone ya Jene, mu mazone 3 agize komine ya Kabarore. Hose ijambo ni rimwe, guhimiriza abenegihugu kuja ku kivi kugira ngo igihugu cacu gitere imbere, umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Muri ayo manama buramatari yariko agirana n'abenegihugu, irababaza ko indongozi zabo zibatunganiriza neza. Yagira ko atekerera impanuro izo ndongozi ngo zibe abavyeyi koko. Rero nkuko nabivuze, nkuko navuze ko ari mushira y'indongozi, ntegerezwa kubabaza mbega izi ndongozi no muzi barongoye ziriko zirabakorera neza, ziriko zirabakorera neza, ni monyeshu ziriko zirabakorera neza, ni monyeshu indongozi mwatoye ziriko zirababera abavyeyi koko. Mistandere wanyu muramukunda, muramukunda, tumwemeze, mukomera amashyi menshi turabe. Arabagendera, arayaga namwe, tumwongeze rero. Sawa, twaravuganye nawe yuko zone Rugazi ayigendera cyane, isanzwe ari zone iri kure cyane y'ikomine. Namusavye ko bibaye ngombwa arondera n'uburari no muri zone Rugazi, akazoza amara y'imizi nk'indwi yose akamara ngaho Rugazi kugira ngo amenye ivyaho. Ni zone iri kure kandi iberamwo ibintu vyinshi, nkuko mwavyumvise bivuze, ni zone imera murima amasezo yose kuko iri kukibira kandi imvura yamaho. N'ubu murabona yuko igicu niko kiraza. Hariho rero chef de zone, sabe chef de zone wa hano ashike hano tumubone. Nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Kayanza, jewe ku mazina nitwa Uwizeyimana Jeruve, akaba ari je mpagarariye iyi zone muri uno mwanya. Murakoze. Zone bihagarariye neza, ndibaza sije no bivuga ahubwo byovuga abenegihugu. Abenegihugu barakuyoboka. Yego, je nama mbona banyoboka. Urababera umuvyeyi koko. Ndagerageza. Tubabaze. Ni mubabaze. Bawe bavuze witwa ngwiki? Uwizeyimana Jeruve. Jeruve muramuzi? Arabagendera. Abakorera neza. Canke nkeka nabafasha mu bya fraude. Sibo twara fraude. Tumwemeze rero. Abandanye bayobora. Canke yabasororera. Tumukomera amashyi menshi rero. Nyakubahwa chef de zone, turumvise yuko abenegihugu bakuyoboka kandi bakigukunda bakikwemera, sivyo? Yego. Ico ndagusavye babere umuvyeyi, babere umuvyeyi muri vyose. N'umwenegihugu yaraye ubusa utegereza kumumenya mu izone ya Rugazi, kugira ngo umenye ati uyu mwenegihugu ni kubera iki yaraye ubusa. Ndaza kukubwira ingene uzobigenza kugira ubamenye. Iyi zone nuko nakwamizanira bivuze irimwo fraude nyinshi cyane. Uraze twama tubivugana? Urabizi? Yego ndabizi. Sinze ndigere numva uri mu bafasha fraude mw'iyi zone. Oya kabisa. Uraze ko nagusavye na liste y'abantu bagira ama fraude? Urabizi? Ndavyibuka. Uravyibuka? Yego. Mbega twarabakoreyeko kandi bitwarabakoreyeko? Yego. Iracabananya fraude. Intumva ntizibura gusa si cyane mugabo barimwo. Izo numva murazizi. Oya abo dufashe nibo tumenya.
muruko murakora iki kugira ngo fraude irangire mu zone ya Rugazi? turiko turakoresha amanama menshi turi kumwe n'abapolisi n'abajya bajejwe komite mixed de security. Ko numva umengo nawe muri komite mixed de security nawe n'intwaro yo hasi barimwe mu bakorana n'abafrauderi. Uwo dufashe ari muri ubwo bubisha turamuhana kandi ngira ngo mwama mubibona. Kwata turumva mwakuye mwasubirije. Beshi abo bafatiye muri ayo makosa baca baba ari nk'abajya bari muri komite mixed de security baca babahagarika. Abakuru b'imitumba vyagaragaye ko bifatanya n'abakora urudandazo rutemewe n'amategeko rumwe twita fraude mu rurimi rw'igifaransa. Buramatari w'intara ya Kayanza yagira ko afata ingingo yo kubahagarika mu mabanga. Akarorero akaba ari umukuru w'umutumba wa Buyumpu zone Rugazi komine Kabarore. Koze banyakubahwa murongoye intara nziza ya Kayanza. Nanje ndi muri batanu barongoye umutumba wa Buyumpu. Kuvuga izina nitwa Manirambona. Oya nuri umukuru w'umutumba. Oya umukuru w'umutumba ari hehe? Umukuru w'umutumba ni kuvuga yafatiriwe. Ya ibintu byamufatiriye bisumba kujya kurabona motari n'ibiki. Bamutumyeho bande mu Kayanza. Uwo muntu yamutumye mu Kayanza nini? Paprokire. Yego. Ni mutumba uyu. Buyumpu. Ya niwe narindindiriye. Oya ujya nije nabwiye kugira mutumeko. Ni wowe uri wakanga? Jendo wa gatatu. Wa kabiri ari. Ni wa kabiri. Kuvuye munsi wowe wari mukuru w'umutumba wa Buyumpu. Wavyumvise? Wavyumvise? Yakora Mr. Uyu ni wasubiriye ujya mukuru w'umutumba wa Buyumpu. Nagenda muzi je nabwiye kugira mutumeko. Ujya ni warongoye ba fraudeur. Va usubirira uwo niwe mukuru w'umutumba wa Buyumpu. Urakoze nyakubahwa mubyeyi w'intara nziza yacu ya Kayanza. Amazina nitwa Minani Filemoni, akaba ndicegera c'umukuru w'umutumba Nyirimana Juvenal. Uweje gusubirira? Yego. Murakoze. Abanyabuye mu baredoze beganza turabe. Wabonye ubona ko tanda baje. Ntibashobora kuneba uyu munsi hajya kujya. Inyuma y'uwo musozi n'abafrodere gusa barongoye n'umukuru w'ubutumba. Ndamaze no kumutima ko mu biro ndamwihaniza amagabo vyaramunaniye. Nakwa Mr. Bagoye mikro. Utubwire umukuru w'umutumba Buyumpu warumoze gute? Urakoze nyakubahwa Buramatari w'intara yacu nziza ya Kayanza kunyongera akanya. Umukuru w'umutumba wa Buyumpu Nyirimana Juvenal uko ndamuzi haragiye haravugwa yuko harabene gihugu bo ku mutumba wiwe bashora ibiraya mu Rwanda, ariko kandi twamubwira yuko abikurikiranira hafi akabifata minenegwe ntabikurikirane nkuko twabimusabye. No bamenyesha uko no kuri manda iheze yarahagarizwe nkuko nyene biturutse kwishorwa ry'ibiraya mu Rwanda bidaciye amategeko. None ko gwagiyewe ubona turamurenganije? N'abarahagaze. Murakoze. Kuvuga ibikurikira byose mwakorera umukuru w'umutumba yahora yokorerwa Filemone agiye kurongora umutumba wa Buyumpu. Filemone mbe bavuze bitwa ngiki? Minani Filemone. Uno munsi we muvyeyi w'umutumba Buyumpu. Baca magani ngo inkone kubise mukeba uyigira gute? Uyirenza urugo. Yego. Urumva yuko yigeze guhagarikwa mu mandetse? Yego. Rero nsavye ntazosubire kuturongora umutumba. Yego. No mu mandi zo gukurikira mu bantu bitoza ntazosubire kugaruka. No mube gito abushitse neyagira Imana uno munsi akava mu minwa ya procureur. Neyagira Imana akava mu minwa ya procureur. No mube gito umuntu yemera kwitunga ry'igihugu rijabuka imbibe bidaciye mu mategeko n'umube gito nataniye n'umwicanyi ari umutware. Iyindi ngingo yafashwe na Buramatari w'intara ya Kayanza niyo guhagarika ingeso mbi y'umugwazo muri iyo ntara ya Kayanza, akagabisha ababikora ko ibisaka vyimbwa vyahiye. Namwebwe umuntu azi yuko ari umugwazo nagenda babwire yuko bihagaze. Iyo ningingo y'umushikiranga ya nyakubahwa umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano n'ingingo ya leta.
bwo kugira ingingo isohoka umushikiranganje akosohora ingingo iba yaciye muri leta y'u Burundi, leta y'uburundi ikayemeza. Uzokora ivyo amenye yuko azoba ateye kubiri n'ingingo ya leta ibuza gusubira gukora ikintu citwa umugwazo hamwe no kumena amaso mu gihugu ciza c'u Burundi. Uwo nawe uzobikora no kuvuga azoba akomeze guhangana n'amategeko, tuzomwiruka ko n'ibirenge bishuha. Mwanyumvise? Uwarimye agenda soroma ivyo yarimye, ivyo yateragiye mwituze. Hanyuma uwo muntu bavuga ngo yariye amafaranga mudece mu gategenda wishuze buramatara. Mwanyumvise? Mwanyumvise? Nagiye mbabwire ko nta gihugu gishobora gukora ivyo ngo kizopfe giteye imbere. Abene gihugu bama mu bukene, bama mu nzara idahera. Uwarimye agateragira nta soroma. Urumva ico gihugu kirabaho. Ico gihugu cobaho. Mufasa. Je gihugu cobaho. Ingwa tugwemiko. Utubwire neza umugwazo. Uwo mufitiye akamaro mwene gihugu. Oya nta terambere ryo bagirimwo. Kubera iki? Kubera boba bariko baratembagaza igihugu cyacu cy'u Burundi. Nabo bantu tubagwanye gute? Twese twohagurukira rimwe kuko twese turi kumwe birashoboka. Amase menshi ko mufasoni. Igisubirire mu kibanza. Navyumvise umugwazo utuma ubukene bugwira mu bene gihugu, utusubiza igihugu inyuma. Igihugu gikora ivyo ntigishobora gutera imbere. Naho twirirwa turiruka mu mitumba duhimiriza ngo abantu bakore, ntidushobora guhimiriza umwene gihugu ngo akore arime, ariko bakaza kwimbura wundi muntu yamuhaye nica nikiza. Navyumvise? Ico nizere yuko gihagaze. Bimwe mu bibazo abene gihugu batuye buramatari harimo ikijanye n'igiterwa c'icayi hamwe n'ibijanye n'iboneka gifumbire muri iyo zone. Icayi twe twararimye icayi, tumaze kurima icayi rero twifuza ko umurimyi w'icayi ari inyuma cyane nyakubaha muvyeyi w'intara, urubavuze ko umuntu wese umuvuga icumu mukora ino zone nziza ya Rugazi. Twebwe rero dukorera amahera make cyane turabarimyi b'icayi, tukifuza ko mureba ico mudushirirako nk'abarimyi b'icayi, dusigaye dusoroma n'abadusoromera tukababura kuko dukorera amafaranga 280. Ubu mukozi ateye ku bihumbi 4. Buri bya byaturaranye no kubagara no gusoroma ntibakidusoromera kubera ngo duhemba make, nabo dukorera nabo duhemba bivanye no kwaduhemba make. Tukifuza ko iyo projet yacu rero twasigiye na basokuru natwe mu bidutereza imbere. Ikigira kabiri kijanye n'ivyo nyene, uyu mwaka ntibaduhaye ifumbire y'icayi, cayi gisigaye ari nk'imikaragata kiye gusoroma nk'uburebye intoki zashitse, ifumbire twarayibuze y'icayi. Akemanya dufunguriye yaje yatugendeye kuri uwo mutumba mwiza kugira yumvirize ibibazo byande byatwebwe abene gihugu. Ni kuvuga rero ibibazo by'abene gihugu yabyumvirije, na cyane cyane twamutuye ibibazo dufise, n'ikibazo cyane cyane kijanye n'icyayi. Icyayi turasoroma bagaduha amafaranga 200, hama na cyane cyane twe turidoga ku myidogo y'abene gihugu. Hama icyayi turaruha gose, wanashaka turashobora ngaha icyayi, tumanze kugishora icyayi ngaha mu masaha 4 saa 5 kiba kigeze ngo ngaha. Mugabo cyane cyane turafise ingorane, hari gihe bishika saa 4 y'ijoro turi ngaha kuri ihangari nyene mubona muhagaze. Ibibazo bibiri, ikibazo ca mbere ngirana ca twese abene gihugu muri zone, ikijanye n'ifumbire iva mu ihinguriro FOMI. Twebwe turatanga amavansi nk'abandi bene gihugu, tukizigira ko ibiharuro biba byashikiriye abajejwe indimo mu ikomine no mu ntara. Mugabo iyo bageze kutuzanira bazi ibiharuro twatanze uko bingana, tuza kwiyora dusanga kurara irima, kuko kugera n'uyu uyu munsi ndiko ndavuga ibi benshi twagiye kwitora za Kayanza za Muruta kubera ko hano ubugaye mu bigega bitanga atafumbire ihari. N'ubu nyene mubajije abajejwe ikigega citanga hano muri zone haracariho itarashika.
ivyo rero bigaca bituma iyo twitoye hiyo nko ku murima za Kabuye n'ahandi umufuko umwe w'ingeri uza kudushikira urishe 5,500 canke 600 no kuduga kubera ko bataba bayituronkeje. Icyo ni ikibazo. Murakoze cyane kijanye n'ifumbire ya fomi ngira mwanavyiyumviye neza twese kwatangaye kuko ico nabamenyesha nuko mu mastoke yose ya fomi ari mu ntara umwavu turawufise. Uno munsi nta bukene bw'umwavu wa fomi uhari. Ico twabonye gusa habaye gusamara kwa banyene batanga umwavu muri zone Rugazi, mwiyumviye ko twaciye telefone ubwo nyene ikibiriraho urongoye buri n'ubworozi mu ntara uko mu mastoke yose ya fomi ari mu ntara umwavu turawufise. Uno munsi nta bukene bw'umwavu wa fomi uhari. Ico twabonye gusa habaye gusamara kwa banyene batanga umwavu muri zone Rugazi, mwiyumviye ko twaciye telefone ubwo nyene ikibiriraho urongoye buri n'ubworozi mu ntara aratwibwirira we nyine yuko umwavu mastoke uhari. Habaye gusamara kwabo ngaha batagiye kuwutora, mwumvise ko bitwaje ibinabiriya ngo bitoro ibiki ariko ibitoro vyariho, twaratanze ibitoro byo kugira ngo umwavu ushike mu mazone. Mwumvise ko nashenda babwira yuko ejo ku munsi wa gatanu umwavu utegeza gushika ngaha muri zone ya Rugazi, kandi ngiye kubikurikirana umwavu utegeza gushikira bene gihugu hatarenze ejo ku munsi wa gatanu. Nkuko tubandanya tubishikirizwa na buramatari w'intara ya Kayanza ngo muri iyo ntara igisata c'intwari ibereye caratsimbatajwe. Ivyo bikagaragarira ku mubano mwiza urangwa hagati y'abari mu migambwe itandukanye. Igisata c'intwari ibereye cifashe neza mu ntara ya Kayanza. Kuko uno munsi abene gihugu nta mwene gihugu agitotezwa. Mwumvise n'uwaje vuga ati noba naratotejwe n'aba nabariya, mwumvise ko twaje tukishikiza OPG akore dossier ejo yihuta ishikire umushikiza amanza mukuru wa Republika mu ntara abikurikirane. Kandi aho duca hose turigisha yuko abene gihugu uno munsi nibo babose bacu, nibo baduhaye akazi kuko nibo bashiraho ubutegetsi bishakiye kandi ubwo batagombye bakabukuraho. Nico gituma rero intwari ibereye ihera ngaho nyene no kugira ngo umwene gihugu agire kwishira no kwizana. Naco cyatumye mubona dukuraho umukuru w'umutumba Buyumu, uwo nawe yagirizwa yuko akorana n'abakora udanaza kwa magendo kandi amaze kugabishwa kenshi. Hariho na byinshi bimaze gufatwa, abafashwe bakavuga yuko nawe nyene yoba arimwo. Naco gituma uyu munsi mutamubonye yatonze mushikiriza amanza mukuru wa Republika mu ntara gusigura ivyo bintu kugira ngo nitwasanga koko ari vyo akubitwe ntaye mu gahanga. Rero mu Kayanza intwari ibereye iriho, imigambwe yemewe n'amategeko mu ntara ikorana neza, ndetse hari n'amashira hamwe y'abajene badasanga iyi migambwe bagize barimira hamwe bakororera hamwe kandi badasanga iyi migambwe, kandi iyo bimbuye bagashora koperative zabo zigashora atawanja wangura. Uno munsi ngira mwumvise mu bibazo byose kera hahora hari ibibazo by'abandi bantu bari mu mindi migambwe kumbure itavuga rumwe na leta, ariko muze ko takibazo na kimwe cyo umuntu avuga ngo jewe ndi mu mugambwe kanaka ndiko ndahohoterwa. Uno munsi noje yavuze ngo arahotewe, mwumvise ko ari ku mugambwe uri ku butegetsi kandi yagiriza abamuhote ko arabo bari kumwe mu migwi basangiye. Mwumvise yuko atamunye kwarazira ngo ari mu mugambwe uyu canke ari mwidini kanaka. Mu ntara ya Kayanza imigambwe ikorana neza, amadini akorana neza, muri make intwari ibereye iriho, kandi no kuri mu bintu vya mbere nkishika ku burongozi bw'intara nitayeho nuko umwene gihugu wese agira kwishira no kwizana akajya akaryama mu twiwe agatunganirwa mu gihugu ciwe c'amavuko. Turangiza ikiganiro cacu tubamenyesha ko mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe ibijanye n'ingene abahuza bo ku mitumba bo muri iyo ntara ya Kayanza batunganiriza abene gihugu babitura.